gucahe mwirembo ripfunganye shengero. Yesu ari mukuza duce mwirembo ripfunganye. Haleluya. Kandi agenda kumenyesha yuko naho bimaranye imyaka myinshi, naho ata muntu abizi, naho umukuru, Imana igiye kukugaragaza umenyekane, abantu bose babibone. Ntuzogumukorera Imana uri umunyabyaha. Isi iriko iraca inzira y'abanyabyaha, ariko meze nababwiye iri jambo ry'Imana ntirizohinduka. Amen. Ntirizohinduka na gatoya. Haleluya. Yesu yaravuze aya majambo yiwe, bazoza isobanuro zindi, bazana ingene bobiryosha, ariko bagenda kumenyeshe ibyaha utihanye umaranye igihe kirekire. Ndaguteye intege wihane, ubyihane. Haleluya. Jujuwe azoba ashikiwe no gucirwa kw'iteka. Uzomutuka ati wagipfuwe azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Niwajana ishikana ryawe ku gicaniro, ukayibukira ko hari icyo upfana mugenzi wawe, usiga ishikana ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranura mugenzi wawe, ucugaruka ushikane ishikana ryawe. Wuzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira. Ukurega ntagushikiriza umucamanza akaguha umusoda, ugashirwa mw'ibohero. Ndakubwira y'ukuri yuko utazohava na gatoya utishyuye n'ikuta ry'imperera. Ndabandanya umurongo wa 27. Ntugasambane. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo niryagusitaza, urinogore uritekure. Byo kubera byiza gupfa ijisho ryawe rimwe, haka umubiri wawe wose wotaba muri Gehinomu. N'ukuboko kwawe kw'iburyo nikwagusitaza uguca igikonjo ugutekure. Byo kubera byiza gupfa urugingo rwawe rumwe, haka umubiri wawe wose woja muri Gehinomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuha icete cyo kuvavanwa. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanishije, kandi uwabiri wawukanye azoba asambanyi. Imana idufashe. Ku murongo wa 38, ntimukihore. Mwarumvise ko byavuzwe n'ijisho rihoga irindi n'iryinyo rihoga irindi, ariko jeho ndababwire nimurwanye umunyakiri. Ugukubise urushi, umusaya w'iburyo umuhindukiriza uwundi. Umuntu ntiyagomba kukuburanya bakunyagipfundo, ubuhebere n'ubutamaza, umufata umurenze w'isoni, umurenze n'uwakabiri, umusaba umuhe, ugomba kuburana n'umuteye isuku. Ugomba kuburana n'umuteye ibitugu. Umurongo wa 43. Mubagahore. Mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunda bagenzi banyu mwanga abansi banyu, ariko jeho ndababwire mukunda abansi banyu, musabira ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mw'ijuru. Kuko atuma izuba ryakira, izuba ryiwe rirasira ababiri abeza, kandi aho imvura abagororotsi
n'abagabitanya nimwakunda bakunda muri n'imperaki mbega abatoza kuri bo siko bagira nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa abandi muzobarushiki abanyabyaha abanyamahanga bo siko bagira mwebwe nimubagahore mukosowe ijoro agahore Imana ishimwe amajambo nayafatikanije ari ku ijambo twumvise ngo duce mu irembo ritunganye shengero ry'Imana nagomba kubibutsa amajambo ya Kristo Yesu yigishije kuko hari abantu bashikaho bibagira bakiyumvira yuko Imana izohagarika bakaja mu ijuru bafise ibyaha tubwirizwa guca mu irembo ritunganye aho umunyabyaha adashobora kurenga kuko iryo rembo rica mu muntu yatahuye ijambo Yesu yigishirije ku musozi yavuze ngo ntukice narumvise ko byavuzwe ngo ntukice ariko jeho Yesu nibavuga ndababwira umuntu niyakira mugenzi we azoba amaze gutsindwa n'urubanza Paulo ijambo yarisubiyeko aravuga ngo nimwaraka izuba ntikarenge mukizere mukiratse umuntu niyatuka mugenzi we wagifu wakijujuwe azoba amaze gutsindwa n'urubanza sinabizi abari ngaha iryo jambo ribatsinda nuko ritabatsinda tugomba dusubire twibukanye umuntu w'Imana abwirizwa kunesha icyaha akabaho agororotse niba twumva inyigisho nyinshi bavuga ngo nta muntu ashobora kugororoka nagenda kumenyeshe ko bishoboka ko umuntu agororoka niba umuntu atogororoka Yesu azoba yabambiwe ubusa birakunda ko umuntu abaho agororotse kandi Imana iragororotse yera ntihazagire umuntu yihenda ngo azoja mu ijuru afise ibyaha irembo ritunganye ukaba ugomba kuzoja mu ijuru waba umuntu muto uce mu irembo ritunganye waba umutunzi uce mu irembo ritunganye waba umunyacyubahiro uce mu irembo ritunganye waba jewe pasitori uce mu irembo ritunganye haleluya Imana n'icyubahiro bitinya umuntu n'umwe amen nta muntu n'umwe Imana itinya kuko Imana niyo ubushobozi twasomye ngo ntugasambane Yesu avuga ngo ariko jeho amen hari iki byagezwe bya Mose bitashobora gushobora ariko kubw'amaraso ya Kristo Yesu birakunda ko umuntu adashobora gusambanira mu mutima adashobora kwifuza reka nababwire yuko mu bigwanisho bikomeye byo mu minsi y'iherezo Shetani ariko akoresha harimo ubusambanyi uno munsi ubusambanyi bwarashitse no ku karutare Yesu avuga ngo ariko jeho ndabarira umuntu niyaba umugore akamwifuza azoba amaze gusambana nawe mu mutima aravuga iri jambo ryarantangaje kuko Yesu yarikoresha akoresha amajambo akomeye Yesu avuga byose yarazi ko tuzoshobora muri iki aho isi izoba ari kugira ngo imeze abantu babireka tumeze naho na twebwe umeze twabyorosha ko abantu basigaye batsindwa n'izo byaha nagenda kumenyesha yuko abakozi b'Imana Imana idufasha icyo ni icyaha dutegerezwa kurwanya rwose Yesu yavuze ngo ijisho ryawe
asaba isobanuro. Hakoje mu muriro ufise amaso abiri, hariho ijambo paralele y'ijambo irahagarara ngo aho umuriro utazima niyo zizoba zikazabira zikazopfa. Ni Yesu avuga. Imana idufashe. Yesu adufashe. Akoresheje ijambo rikomeye ukuboko kwawe kw'iburyo niko abicuza uguca igikoni ugitere kure. Murumva Yesu ngaha ariko ahagereranya kosha icyaha ukareba kubifata nk'ibisanzwe, ariko avuga ati wakubaho ibintu byose ukamumurira. Amen. Watuma uboneka nk'umuntu atagira ijisho mu isi ariko atagira kazoja mu ijuru. Watuma uboneka nk'umuntu yacitse igikonjo ariko bizeye ugororotse kazoja mu ijuru. Hepfo ngo nimukahukane. Muri Isirayeli kwahukana ari ibintu bisanzwe, byari ibintu bito. Umugore ibyatuma yirukana n'umugabo byari ibintu bito. Umugore yasamuye akasamura ari kumwe n'abantu n'umuntu w'umugabo, umugabo yaca mwirukana. Umugore azigije inkono yaca yirukana. Umugore aciye ku bagabo bari mu ijambo baca mwirukana. Umugore ari mu miziro ntabivuge yaca yirukana. Mwumva ko kwirukana umugore byari ibintu byose. Ariko Yesu avuga ntimugire ntimukahukane. N'ubu ndiko ndavugira hano hari abantu bahukaniye mu nzu, bahukanye baratonda mu rusengero ariko barahukana. Hariho n'abaharitse baharikiye mu mitima yabo, bafise abagore bagira kabiri bo mu mitima. Yesu yavuze ngo icyo gikonje ugite kure. Imana idufashe. Ndiko ndavuga ijambo rivuga ngo guca hehe? Guca hehe? Mw'irembo ritunganye shengero. Yesu ari mu kuza, duce mw'irembo ritunganye. Haleluya. Kandi agenda kumenyesha yuko naho bimaranye imyaka myinshi, naho ata muntu abizi, naho wowe umukuru, Imana igiye kukugaragaza umenyekane, abantu bose babibone. Ntuzoge umukorera Imana uri umunyabyaha. Isi iriko iraca inzira y'abanyabyaha, ariko mbega nababwiye iri jambo ry'Imana ntirizohinduka. Amen. Ntirizohinduka na gatoya. Haleluya. Yesu yaravuze aya majambo yiwe, bazozana isobanuro zindi, bazana ingene bobiryosha, ariko mbega ndakumenyeshe ibyaha utihanye umaranye igihe kirekire, ndaguteye intege wihane ubyihane. Haleluya. Tugeze mu gihe abantu bazotangara, kuko bazobona ibibatangaza byinshi. Yesu nashimwe. Haleluya. Mufise imanza nyinshi, nimugende muzihebe. Yesu aravuga ngo mwarumvise yuko byavuze ngo mwanka abansi banyu. Siko twasomye? Iryinyo rihorwa irindi, ijisho rihorwa irindi, ngo ariko jeho ndababariye. Amen. Uwo muntu akagukubita mu musaya, umuhe n'iki? N'uwundi musaya. Ijambo ry'Imana ngo ntimukegire, nimukiyore. Iri jambo riragoye. Aragira ngo yoba nkengereye, mureka gukengere. Ngo yatubwiye ngo uguhora n'ukwiki n'ukwimana.
akagusaba ngo umurenze umutumba umwe ngo umurenze ibiri, akagomba kukwiba ipfundo, umuhane n'iki? Umuhane n'umutamana. Aya n'amajambo akomeye muri Bibiliya, kandi n'inyigisho y'ingene umuntu aca mu irembo ripfunganye. Umuntu akakurenganya rimwe ukamureka ntumwihore, akakurenganya kabiri ntumwihore, wowe ukagenda ugapfukama. Haleluya! Wowe ubwami bw'iwacu ntumeze nk'ubwami bwo mu isi. Ana amajambo agoye abakristo barayibagiye. Hari n'umva ngo jewe ntituzoririmbana kubera ko yagize ibintu ntibishoboka. Yesu yavuze ngo uguhora n'ukwiki. Mbega mwumva ko guca mu irembo rifunganye ari ikintu coroshe? Iyo ugukoreye ikibi utamwihoye, ubuhaye uburyo Imana, ubuhaye uburyo Imana kugira ngo abe ariyo ishobora kwihora. Twasomye hajya ngo mubagahore. Ijambo ryawe ryera ni byiza kandi nibyo bihuriza, kandi byagezwe byawe bitubereye itunga bigashira n'ubwenge butarubisi. Mu byagezwe bya Mose byari byemewe ku muntu yihora, ariko Yesu avuga ngo ntitukagirene, ntitukihore. Yesu nadufashe. Ndacabandanya ku murongo wa 43 muri cya gice cya 5 twasomye ngo mubagahore. Mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanka abansi banyu, ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo muba abana ba So wo mw'ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanye. Murabona yuko Imana ubwayo idatandukanya. Imvura iguye ntigwa mu mihana y'abagororotsi gusa, igwa no mu ngo z'abanyabyaha. Yesu ntiyabakuyemo, avuga ngo mukunde abansi banyu. Ibi ni bimukameye ku muntu, ariko ishengero ry'Imana, Imana idusaba ngo dukunde abansi bacu, dusabire abaduhama. Awobaza iminota umuntu amara ariko asabira umwansi wiwe neza, amusabira umugisha, wosanga ari iminota mike cyane, ariko Imana irabidutegeka gusabira abaduhama, gusengera abansi bacu. Nimwakunda abakunda n'abapagani niko bagira. Nimwasabira abakunda n'abakunda. Iki ni ikibazo gikomeye cyo guca mu irembo rifunganye. Iri rembo rifunganye twaryumvise, rijana abantu mu bugingo budashira. Agahore mu Kirundi bavuza agahore
n'ikintu kitagira agasembwa n'agakono, kitagira amafuti n'amakeya. Ijambo rikomeye kugira ngo umuntu abagahore nuko ashika ku rugezo rwo gukunda abamwanga no kugirira neza abamugirira nabi. Kandi Yesu ntiyigeze avuga ngo ugeze ku rugezo uru, yavuze ko dutegerezwa gukwiza 100% gukunda abasi bacu, akakuvuma ukamuhezagira. N'amajambo ubona ko ishengero rikwiye gutahura mu minsi yacu yo guheza urugendo mu isi. Mube agahore. Agahore ni umuntu atagira agasemba, atacoregawa, umuntu agororotse, atunganye. Ibintu byose navuze bisobanura guca mu irembo ritunganye. Amen. Kandi rituraba twese. Irembo ritunganye ni rya twese shenge. Ntihazagira umuntu yihenda ngo azoshika mu ijuru yajyana iyindi nzira. Inzira ni imwe, ni Kristo Yesu. Guca muri iyo nzira bisobanura kwihana neza. Ukihana neza, waje kwihana neza rero ugatanga urugendo rwo kutica. Urabona umuntu arakare avuga yandi majambo. Yesu nashimye. Mwumvise kwicisha urwango. Umuntu amaze kuba umuntu w'urwango, Imana imuharura ko abari mwicanye. Iyo umuntu araka abari mwicanye, mwumvise ijambo ngo ntugasambane, ntukahukane. Yesu adufashe tugume mu irembo ry'izembe ritunganye. Umuntu asambanisha umutima wiwe, akahukanira mu mutima. Yesu akubwira ngo wihane. Yesu nashimye. Imana iravuga ngo tubagahore, ntitwihore. Ukaba wiyumvira kwihora, ukaba ufise imigambi, ukaba urategura ibintu mu mutima, wiyubahe. Yesu aragutumye ko wihane. Amen. Tubagahore, dukunda abatwanka, tugirire neza bose. Ngomba nangirize hano. Irembo rifunganye riraba wewe umuntu asanzwe mutoyi, uzoshika mu ijuru uciye mu irembo rifunganye. Iryo rembo ricamwo umuntu muto, ricamwo umutunzi. Umutunzi hari aho yibagira, akibagira akagira ngo kubera atunze azoja mu ijuru atihanye neza. Mwabatunzi muri ngaha, ngira ngo ntimwaje, ngira ngo ntimurashika, ariko ndazi ko ubutumwa kubashikira. Kuko uzi ko intebe yiwawe yamira imbere, naho uza wacerewe, umenga ubutunzi bwawe n'agakiza, ubwirizwa kwihana ugaca mu irembo rifunganye, nimugomba kuzoja mu ijuru. Amen. Iyo nzira ni imwe. Twoshobora kugira ingorane kuko wewe utanga ibikorwa by'amafaranga menshi, ukaba ufise ikigira 10 kibise ingufu. Turashobora kwiyumvira yuko ijana agakiza kawe, ariko ndagenda kumenyeshe yuko ukaba udatanga ikori neza, ukaba utagororotse imbere y'ikori, uri umunyabyaha. Ubwirizwa guca mu irembo ry'izembe rifunganye. Ukaba ufise urubanza uburana n'umukene, ukiyumva
uno munsi bicitwa uyu munsi ukwiye kwihana. Haleluya. Jewe mvuga ubutumwa naciye mu irembo rifunganye sindoshika mu ijuru, nkwiye guca mu irembo rifunganye. Haleluya. Icyaha naho cokorwa na perezida wa Amerika ni icyaha, icyaha naho cokorwa na musenyeri ni icyaha, icyaha naho cokorwa na pastori naka ni icyaha, icyaha naho cokorwa na munyacyubahiro ni icyaha, kandi uwo muntu gutsinda imbere y'Imana. Guca mu irembo rifunganye. Haleluya. Yesu nashi naho bazozana amateori ameze ate, naho bazozana agateka kazina muntu kohereza ibyaha, Yesu ivyo yavuze jewe Imana ifashe nzobigendera. Muriko murabifashanye. Harageze ko tubabarira ubutumwa mu kwajana mu ijuru, harageze ko tubabwira ubutumwa mu kwitegura, harageze ko tubabwira ubutumwa mu guheba icyaha, harageze ko tubabwira ubutumwa mu gutungana, harageze ko tubabwira ubutumwa mu kwera, harageze ko tubabwira ubutumwa mu kudahanura n'ibyaha. Haleluya. Isi izoshira. Petero yavuze ngo izohitanwa n'ikibengebenge gikaze ntizosubira kuboneka. Ishengero ry'umwami ritegereza kubaho, ishengero ryimutse riri mu bundi bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Umunyacyubahiro ukaba ugomba kuja mu ijuru uce mu irembo rifunganye. Amen. Ubusambanyi n'ubusambanyi no ku munyacyubahiro, ubusambanyi n'ubusambanyi no ku butunzi, ubusambanyi n'ubusambanyi ku muntu uwo wese. Yesu yarakubise umusumari mu gifaransa bavuga ngo enfoncer le clou, ngaha yarakubise rwose arashira ku inyundo, aravuga ati umuntu asambanira mu mutima, umuntu yifuza umugore mu mutima ni umusambanyi. Yesu adufashe. Haleluya. Guca mu irembo rifunganye. Nubacana ibintu biyemetse, nubacana amanyama n'ubwibone, nubacana apeti y'iby'isi, nubacana ibintu byose umenya abantu bagira ngo nimutureke, nimurarenza urugero. Reka tugomba ko muzoja mu ijuru, tugomba ko Imana izobemera, kuko twebwe twokwemera Imana itakwemera wowe. Twokuvugira amajambo meza ku kaburi, tugomba kuba ari ibitangaza, tugomba kuba bubatse insengero, ariko Imana yakutwirije ibwini kuzimu. Yesu nashimwe. Ntihazagira umuntu yihenda ngo ibikorwa bizomujana mu ijuru, ibikorwa byawe bizokwiruka ari uko wihanye neza, ugahinduka ukamupera ikoti yihanye yahetse ibyaha. Yesu adufashe. Amen. Murabona abantu bakora ibyaha kugeza naho bikorera mu masengesho. Imana ivuze ngo ujya mugore si wawe. None iyo Mana itabivuze kare batarubaka iza kwivuga byari kabiri. Ugasubesha ubwo n'ububeshi n'abantu, izo mpamvu zo mu kuzimu witirira Imana atari zo zizobajana mu gehinomu. Umugore wawe n'urya ishengero ryagushingiye n'igihugu cyagushingiye. Ndumva mu mutima ko hariho abasambanyi ngaha, hariho abantu bafise abagore ba kabiri n'imuhira batazwi. Yesu yavuze ngo uca uko kuboko ugutegura, nicyo jisho ugirende urinogore. Imana idufashe. Guca mu irembo rifunganye shengero, dushishikare kuricamo. Yesu azodusange muri iyo nzira, tutari abantu bafise ishyari, tuticana. Ega n'uwica umuntu mu mutima